twumvise neza yuko ari ububisha bw'ubwambuzi bukorwa n'inkozi z'ikibi z'abarundi bicamwe imigwi bakaranarungika umuguza kurabi gutegera muri Tanzania kugira bamenyeshe abaje naho baciye, ariko twumvise ko kandi bakorana n'izindi nkozi z'ikibi zo muri Tanzania. No mugwi rero witunganije kugira kore ubwo bubisha uri kurasamburwa n'igipolisi cy'u Burundi. Ivyo rero nivyo aya matohoza azoca bamaze kubona neza aho bana izo nkozi z'ikibi cyane izo zo muri Tanzania aho ziri canke uyu mugwi uvuye mu Burundi aho ushikira, bazoca bavugana n'abahari kugira ngo bacakorera hamwe igikorwa cyo kuburizamwo burundu ibisigarira vya bigisigaye kuri uno mugwi. Tukamenyesha yuko Burundi busanzwe bukorana neza cyane n'igihugu ca Tanzania muri ivyo mu bijanye n'umutekano, aho twababwira yuko ataho basigiye abajeje umutekano. Nivyo mu bikorwa vy'ipolisi vyo muri no minsi mu gisagara ca Bujumbura, igipolisi gizimesi gifata tuya pikipiki kinga duto bita veromoto, sino ku biraro gusa mbere no mu gisagara cose. Ni kuki rero zifatwa? Nkuko mubizi hariho bugizi bwa nabi beruka kuba mu gisagara ca Bujumbura, aho hariho igisasu ntezwa ntoki bibiri imbere vyatewe kimwe mu kumutakura ikindi mu Buterere. Icatewe rero kumutakura vyibonekeje yuko catewe n'umuntu yari kuri kene kariya igapikipiki. Haci hafatwa ingingo rero yuko burya bupikipiki bwari busanzwe burekuriwe gukoreshwa mu kwiyunguruza amasaha yose, nabwo nyene buca bushirwa co kimwe n'ayandi mapikipiki yose kw'isaha 12 z'umugoroba. Ukuvuga rero yuko izifatwa burya ubufatwa muri kino gihe nuba bwarengeje iyo saha ya 12 y'umugoroba. Turabisubiyemwo rero twagira mbere cyo tubimenyesha kubo batari bwavyumve yuko burya bupikipiki jeho kuki budashobora kurenza isaha 12 z'umugoroba, butegezwa kuba buvuye mwibarabara. Vyanse naho abazorenza amasaha bazoheza bace bafatwa. Ivyo rero ni mu ntumbero gukingira abanyagihugu bo mu gisagara n'ivyabo kugira ngo ubugizi bwa nabi bukorwa na cyane bukoreshejwe ubwo bupikipiki buheze buranduranwe n'imizi. Nivyo hariho amasanganya muri no minsi yibonekeje imbere yahitanye n'abantu. Aha yavuzwe cyane nimwe yabera inyamutenderi igahitana abantu batatu n'abandi bakomeretse. Icambere twohera ko nk'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano no kubanza guhoza imiryango yaburiye muri ano masanganya no kwifuriza gukira n'ingoga kandi neza abakomerekeye muri ano masanganya. Ikigira kabiri ico twovuga nuko amasanganya atabaye menshi cyane nkuko bigenda biravugwa. Nivyo ayo yabaye akatuma mbere abantu baca bavyibuka yarabaye, ariko ntawovuga yo kubiharura vyongereye cyane kuko kugira uvuge ko amasanganya yabaye menshi cyane ubanza kuraba ibiharuro wari ufise hanyuma ugaca ugereranya. Turavye ivyo biharuro tukagereranya biraboneka yuko ayo masanganya nivyo yarabaye mugabo ariko ariyongera cyane birenze urugero. Insiguro rero y'amasanganya yibonekeje muri no minsi, insiguro ya mbere nuko habaye kudebukirwa kw'abantu bose bajejwe umutekano mwibarabara. Ivyo vyavuye kuki twabisiguye imbere igihe twako turavuga ibijanye n'umutekano w'amatora. Twabwiye abarundi yuko iyo haje imanza zikomeye ku gihugu abantu barasamara bakadebukirwa bakishinga baraba izo manza gusa bakibagira ibindi, bakibagira gucungera hirya no hino ibindi. Nico rero vyavuye harabaye rero kudebukirwa cane ku batwara izo modokari. Nko kuri yabereye mu Nyamutenderi byaribonekeje ko ari imodoka yeje kwiseka ku yindi yari yasanzwe ihagaze ngaho yagize isanganya. Izindi ayandi masanganya yagiye aribonekeza biboneka ko biva ku muvuduko urenze. Umuvuduko rero urenze ahanini n'umushoferi ni wawugira. Bisigura rero yuko abashoferi muri no minsi nkumbure bibajije bati abapolisi abajijwe kubikurikirana barafatiriwe n'urwo n'izo manza, murako habaye imanza nyinshi,
harabaye ivyo gucungera amatora, harabaye ivyo gucungera ishigwaho ry'inzego nshasha, harabaye ivyo gucungera ivyo guherekeza umuhisi nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Ivyo vyose vyatumye abantu baguma bafise ijisho kuri ivyo, hanyuma habamwo ukudebukirwa. Hanyuma kandi murazi ko n'inzego ziko zahindutse ziko zirahinduka, nkumbure n'abajejwe intwaro bamwe baravuga bati nkumbure dushaka guhinduka umwanya n'uwundi, nkumbure hakaba ukudebukirwa kwabo. Ivyo rero tukaba rero twomenyesha ko uno munsi ivyo vyarangiye, izo manza zararangiye. Ubu rero tusaba abajejwe umutekano bose mwibarabara gusubira ku kivi, basubire ku kivi, umwe wese mu bimuraba. Abapolisi basubire bakora akazi kabo kurya bagakora imbere y'izi manza, bahakanurire, bubahiriza amategeko yo mwibarabara. Abajejwe intwaro bagire gutyo, abatwara bijya vyuma nabo bigenga ubuntu, na cane cane ibi bijanye n'umuvuduko wo mwibarabara. Aha noca mvuga mbere yuko hariho Igipolisi kirategura inama kizogirana n'abajejwe ivyo gutwara abantu mwibarabara, kugira ngo barabe yuko cyane cyane imodoka zitwara abantu benshi, izi bita z'ama agence bita za memento zandi ko nizo zigize imisi zitungwa agatoki, barabe bumvikane ko imodoka izogira igitigiri kanaka c'amasanganya bazoca bayihagarika. Iyo shyamo ryose bazoca barihagarika. Iyo ngingo bazoyiga hanyuma bayishire mu ngiro, kuko imbere yuko tuja muri zino manza Igipolisi cyaraganiriye nabo bantu bamwe n'abatwara abajije gutwara ibintu n'abantu mwibarabara. Barumvikana yuko nko kuri zino modoka zitwara abantu benshi ama agence za memento, yuko aho bahora bagenda amasaha 3 bahagenda amasaha 4, kandi igihe bari babikurikije amasanganya yagabanutse. Ubu rero Igipolisi kirafise amakenga ko abo batu banyonga izo modoka n'abatwara iyo mashira hamwe azinyonge yagira boba nabo nyene biyumvire ko Igipolisi gisamajwe n'izo manza bagaca ntibaye bagikurikiza aya masaha. Ko turavye umuvuduko bagendako biraboneka neza yuko ivyo bari bumvikanye yuko aho bategeza kugenda amasaha, ivyo bari bumvikanye ko aho bategeza kugenda amasaha 3 bahagenda amasaha 4, biraboneka yuko ubu batariko baravyubahiriza. Biraboneka neza yuko ahubwo aho kuhagenda amasaha 4 nayo 3 batakiyubahiriza, biraboneka ko ahubwo bashobora no kuba bahagenda amasaha 2. Arivyo bica bisigura aya masanganya gigwa cyane cyane ibi modoka binini bitwara abantu benshi. Atuvuga cyane cyane memento, za volcano n'izindi. Abo bantu rero urumva iyo nama igiye kuzoba kugira ngo turabe igitigiri ca masanganya bazoba bagize imodoka kana kizoba yamaze kugira bibaye ngombwa iryo shyamwe ryose cyari hagarikwa gutwara abantu n'ibintu nga mu Burundi. Ikindi naco twokongera ko nuko hariho umugambi Igipolisi cyashikirije leta ukungene umutekano mwibarabara kubahirizwa cyane na cyane mu bijanye no kuraba umuvuduko w'imodoka. Ivyo rero no mugambi munini usaba n'ibintu vyinshi, bikoresho vyinshi byo gupima umuvuduko umuntu ariko aragenderako kugira ngo ngingo zibereje zifatwa. Umugambi nawo nyene uri kurigwa mu misi zugiye gushirwa mu ngiro kugira ngo turabe ko amasanganya yogabanuka cyane. Abagendera mu modoka hariho abadafise n'ivyo inomero batwara Igipolisi aho hantu bashobora kwitura. Mugabo mu Gipolisi twarigeze gutanga inomero abantu bashobora guhamagara ko babonye ikingorane yaduse y'umutekano. Nibazikoresha izo nimero, kandi nomero zitariha za 117 n'izindi, ariko urashobora no kwandikira ubutumwa urongo Igipolisi aho hantu, cangwa mbere n'aba urongo Igipolisi hariya i Bujumbura. Amakuru catu yahana mu mwanya umwe, uwo muntu araheza agacafatwa agashikirizwa ubutungane. Ico nkuko mukivuze, icuko hagiye kuzojaho dusandugu two gushiramwo ubutumwa barungikiranye n'icubahiro mukuru w'igihugu. Twagira tubamenyeshe yuko biri muri vya bikorwa vyihutirwa vyumvikanwa Igitega. Navyo nyene biri mu vyo nyakubahwa mushikanganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yandikiye ejo abarongoye intara ko bategeza kuba babushize buryo busandugu mu makomine vuba bwango, ku buryo umunyagihugu wese azobabona ikintu kitariko kiragenda neza azoshobora kwitura ubutegetsi.